ubu rero nimwumvirize neza ibyanditswe guhera mu itanguri gushika mu byinshi byarahishuwe muri kino gihe raba uyu munsi Laodikiya bimeze gute ku mugeni ibyanditswe biri imbere y'amaso yanyu ntimushobora gukora imana na mamoni icyarimwe ntimushobora kuba abakristo batunganye bizera bibiliya hanyuma ngo muce mwisanga mu bintu by'amadini ibyo ntibishoboka kimwe gitegerezwa gupfa kugira ngo ikindi kibeho nko kimwe nk'abana abahungu n'abakobwa b'Imana muba mufise ibyamwe by'ijambo ry'Imana nta munezero nta mpunzi z'umunezero nta gukoma amashi nta kuvuga mu ndimi ko byari bimeze kuko byari bimeze ku ntango canke naho muri mu mugwi w'idini hanyuma ibyo ntabyo mufise aho barabaramutsa mu kiganza bakababwira ngo murabifise hanyuma nivyo gusa ngo mwiyumvira ko ari byo mukwiye gukora abana bagisambanyi abanyedini gusa bakuriye hariya mbega bozuye iki bafise ubwenge gusa ubumenyi bwa satani baruka abantu baje ku ishuri kugira ngo bige ngire bavuga ngo amen bakaba buzuye ibintu satani yatanze nkuko Eva yabikoze igihe yanka kwizera ijambo ry'Imana igatiza ijambo ry'Imana kandi ibyaremwe byose byaciye bigwa birononekara murabona nako bimeze ku ishengero igihe iryo rirungitse abanyeshengero bajyo ngo mu mashuri ya Bibiliya no mu za seminari hanyuma bo ubwabo atakintu na kimwe bazi ku Mana nkuko umu autochtone ntazi ijoro rya Egiputa riba rimeze niba bazi gusa imigenzo yabo n'amasengesho basoma mu bitabo nta kintu bazi ku ijambo ry'Imana ariko nowe yaraserutse avuga ijambo ry'Imana abandi baraza bavuga ati uriya ariko akora kina buriya bwato hariya ariko yari umuhanuzi yarasugishwa kuva ku Mana Imana irabyemeza ko ari by'ukuri igihe ubwoko bw'Abisirayeli bwatezwe gusohoka buva mu gihugu Imana yishura umuhanuzi mu nkingi y'umuriro ikabyemeza murabona hanyuma bakavuga ngo Imana nisubire kutuvugisha atari uko twopfa Imana nisubire kuvuga kuvayo 2019 hanyuma aravuga gusoma byageze 18:15 ngo Imana izohagurutsa hagati muri mwebwe abamanuza beze nkanje hanyuma akavuga muri Yesaya 7:14 ngo inkumi izosama inda izobyara umuhungu ngo ubutware buzoba ku bitugu vyiwe izina ryiwe rizoba umujyanama igitangaza Imana ikomeye data ahoraho mukano w'amahoro kandi intebe yiwe ntizogira iherezo intebe ya Dawidi kandi ibyo yavuze birasohoza ivyo birengera ibintu byose ko dushobora gutahura amwe n'ubwenge bwacu none iyo teologiya yose ya Bibiliya yo mu maseminari imaziki Vous y avez tout ce qui avait été prédit pour l'âge de Laodicée. Murafise ibyavuzwe byose kubira bigiye cya Laodikiya. Rero niba byose bibona rero mubabona neza. Muri Yohana 1:2:15 aravuga ngo nimwakunda isi mugakunda n'ibintu byo mu isi urukundo rw'Imana ntiburi muri mwebwe. Ni gute mushobora kuba muzuye ijambo ry'Imana hanyuma mukareka mugakwega na Hollywood. Ingene bigezweho byayo n'ibindi byose ntibishoboka. Ibyo byose bikaba biri munsi y'izina ya kidini n'imisengere. None byukuri mwuzuye iki? Ni gute umugore yaciye imishatsi yisize amarangi yambaye agakanzu kagufi yambaye ipataro ni gute umuvuga butumwa ashobora guha ahagaze aho asomye ibyakozwe mu mwaka 2018 akabazi ko Bibiliya yose atamuntu numwe yigeze abatizwa mu byicaro ngo data umwana na mwemu mu byukuri mwuzuye iki? Niba mwiyumvira ko muzuye ijambo ry'Imana hanyuma ntimugizere murabesha mwagurishije kuba hasa muragwa bwanyu hanyuma murasambana mu buryo bw'impwemu. Imana izogira umugeni atunganye. Bibiliya iravuga ngo nimwakunda isi urukundo rw'Imana ntiruri muri mwebwe. Oya ibyo bisigura ko urupfu ntiruraza kugira ngo rubatandukanye n'ibyo mwakuda ubwa mbere. Mbega bibatwaye iki ibyo bakora abakiri bato canke imiryango muvuga ngo iki ngo muri abakristo bibatwaye iki? Mbega muratinya gusubira kubatizwa nico gituma
haribazwa ingene bimeze iby'abana mbega hariko haba iki muri kino gihe aba Beatles ni umugwi bararirimba bakaba bari mu ishengero barinda iby'isi hanyuma abana ba Kayini uruvyaro rw'inzoka ngo ndabaneza reka ibi bibwira ubugingo bwanyu ndiko mbwira igihugu cyose mwebwe abari mu rusengero rwa Branamu hamwe n'abandi bose bari ku ruhande rw'uburengerazuba muri Arizona abari bo bose muravuga ngo ubutumwa muri Branamu avuga ngo nubw'ikinyoma ni murabe gatonyi muvyitondeye reka mwe muyera abasesangure hanyuma murabe nimba bihuje n'ijambo hanyuma muzaba muhuza n'ubutumwa mureke Kristo asige asesangure ibyumviro byanyu azababwira nimba ari iby'ukuri cyangwa atari iby'ukuri ntibijyanye n'ikintu kimwe cyangwa ibintu bibiri ariko ni ibintu amajana mbega Bibiliya ivuga yuko abagore bakwiye kwimwesha imishatsi mbega birahuje na Bibiliya yuko umuntu yibiguzwa gatatu mu mazi mu kubatizwa mu izina rya Data igihe umwana ngo rijya mu yera murabona twoshobora kuvuga sinzi ibintu ngene byaba bingana byose mubirabire ku muco w'ijambo ry'Imana muravuga ngo ndi mu ikoraniro ego na Kayini mbega ntiyari mu ikoraniro mbega Eva we ntiyari arimo Bibiliya mbega ntiyavuga imbere y'igihe ibizoba muri Laodikiya reka mwe muyera abari wasesangura ivyumviro byanyu mutima wanyu akarorero Daniel 5:12 umwami yabwiye Belshaza ngo turafise umuhanuzi mu bwami bwacu yarabizi yuko umuhanuzi Daniel ari ngaho kandi niwe yashobora gutomora ibintu byose biteye amakenga reka mwe muyera abe muri mwebwe aba ari umuhanuzi wanyu hanyuma abasesangura azokuraho gukekeranya kose hanyuma azane ibintu kumurikirwa ego koko kubera ko misi yose bari kugwa ciwe mu gihe murashaka kuvuga ubutumwa bw'igitangaza uyu munsi ivyo bigenda uko ariko ntimushobora guhagarikira ngaho ntimushobora guhagarara mu gihe ca Wesley igihe haza abapantekote kuko abo bahagaze oya twarabandanije nabo barapfa bose barapfuye ubuzima bwose buragenda nibyo byari bikwiye gukura mu gihe kugira ngo bize nk'urubuto nk'uko amababi aza hakaza igiti hakaza igitiritiri n'ibindi ariko ibyo byose byatakaje intambuko hanyuma ubwo buzima bwariko buragenda butangwa byose bagenda bigira umugwi bidini nyama barapfa ariko iyo muravye mukaraba igitiritiri kiba kiri ngaho hanyuma ukabona urubuto ururaza ukabona iyo bitandukanye urwo rubuto rw'urugano ntiroza birakwiye ubwa mbere yuko igiti ubwa mbere kirapfa kikuma hanyuma ubuzima bwose bukegerana bukaduga hejuru mu rugano ego wovuga yuko urugano ruri ngaho ariko twovuga ko bitarashika ngaho Mateyo 24:4 haravuga ngo mbere n'abatoranijwe boshutswe mu minsi ya nyuma iyo babyoshobotse oya mutegerezwa kugaba hano bijanye rero nuko ubuzima bwose bwegerana bukaza mu rubuto rw'urugano uko ruri hanyuma amadini nayo arikuramwo ubuzima nabwo bukagaragara ibi rero ntibijya kure hari ayandi madini menshi cyane twebwe turi imbere y'izuba kugira ngo ijambo rishike gukura kwaryo hanyuma rishobore kubaho muri mwebwe ego aho rero nimuzosura kugira ubukekeranye na kumwe mwe muyera azobahishurira byose kuko yabikoze kuri Daniel kiriya gihe nivyo muravuga ngo ibyo none bipaniki n'ubutumwa bwo gushima mbega nubuhe butumwa bukuriye nano mahigwe ego ba data b'abagenzi abaje hano bari banezerejwe no gutandukanywa n'amadini ya kera kugira ngo basubire bahindukirire ijambo ry'Imana ijambo risizwe ryo muri kino gihe ryo mu gihe cyabo tukwiye kuba abashima nk'ingenzi turi nka Aburahamu dutandukanijwe n'ibintu by'isi hamwe nabo tuzi kuko Aburahamu byagenze kiriya gihe kera Imana yadutandukanije n'amadini yose apfuye
ndiko mbwira abantu bose mu gihugu cyose, Imana yadutandukanije n'amategeko apfuye itwugurira igihugu gishasha, ubutumwa bushasha ku bw'igihe cyacu. Abapantekote barapfuye nk'uko abariteriyano n'abawesley bapfuye. Ego koko mu mashengero yose hariho abantu beza, bikwiye gusa kubahamagara ngo basohoke. Habaye iki? Imana yuguruye imatanije ndwi ubutumwa bwa nyuma. Mbega mwarabibonye ibimatanijwe ndwi, amabanga y'ibihe ndwi by'ishengero amwe bya kino gihe cy'ishengero amwe no guhishurwa guheza kw'imatanije ndwi. Hanyuma ubu ni igihe cya nyuma nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze imbere y'igihe yuko nategereza kugenda i Arizona. Murabona Imana yari ikeneye kugira abantu bameze nk'uko Mose yanditse isezerano rya kera, ego basi igice cyayo ari mu bugaragwa. Urabona kureka ibintu byose aja mu bugaragwa. Paulo yanditse isezerano rishasha igice kinini cyaho, nibyo yanditse igice cy'Abaroma, yandika n'ibindi vyete. nawe yitandukanya na bose, hanyuma agenda muri Arabiya imyaka 3. Murabona ubu rero muravuga muti Matayo, Mariko, Luka na Yohana nabo baranditse, ariko banditse ivyo Yesu yakoze. Paulo nawe yanditse isezerano rishasha igice kinini, nivyo nta nkeka. Mbega muramaze kumva ubutumwa bwazanye kucigwa ngo mbega ni yesaha bijanye no guhishurirwa ubutumwa bwa nyuma by'ukuri bwo muri kino gihe. Murabona bose bagize igihe cyabo. Ubu rero tugomba kubiraba nk'uko byavuzwe muri Maraki 4:5 na Luka 17 n'amasezerano yose arabijambo ry'Imana no muri Yoweri 2:28 n'ibindi. Ariko ico gihe baravuga ngo twikure ko uwo mugabo Yohana ni umuntu w'inyeshamba gusa, ishengero ni ryamwemeye. Mbega ishengero ryamwemera uyu munsi? Ariko batoranijwe bo abahamagawe n'Imana baramwumva, nibyo abo byo byagerewe barabyumviriza, baramumenya. Ni umugeni, inkumi itunganye, inkumi jambo ryamagoye gusohoka muri kino gihe cya nyuma. Umwami Yesu ari jambo. Mbega bo mwizera rero umugeni misi yose ni gice c'umukwe. Uko niko umugeni ategerezwa kuba ari umujambo rigaragajwe, atari umugeni w'idini. Umwami yarasezeranije avuga yuko muri kino gihe iki umwami ngo ntazigera yitandukanya n'icitegerezo c'umugambi wiwe, akora ibintu neza nkuko yabikoze. Ahamagara umugeni we atunganye, umugeni we afise ameze neza, si imico myiza mu bihe vya nyuma, ameze neza nkuko Rebeka yari ameze igihe Isaka yari amurindiriye. Uko niko umugeni arindira umukwe wiwe. Nta nkeka mwarasomye mu bihendwi vy'ishengero kubiraba igitabo c'ubugingo. Murabona ubuzima ni ikintu kiba gishikaniwe Imana. Uko bisanzwe Imana niyo nkomoko y'ubuzima bwose. Uko bimeze twobaye dukwiye gutangurana n'ubuzima nyabwo koko, ariko ubuzima busanzwe kuko byatanguye byaje mu buzima, nibyo byatuzanye muri ubuzima busanzwe bwa hano ku isi. Ubuzima busanzwe mu bintu bisanzwe bwa hano ku isi mu kuvuka, twaje muri nosi biciye mu bufatanye busanzwe buba. Ariko bigenda gute yuko hariho abantu batabona urubyaro rw'inzoka? Ni murabe mu bikoko byose nta gikoko na kimwe kibyara kiremwe nk'uko umugore ameze. Imana izi ibintu byose, Imana itagira yagarukira. Imana yari izi byose ku ntango, kandi Imana ihoraho yari izi byose. Yari izi ko umugore ku ntango umugabo yari afise bibiri muri we, imwemu ya kigabo n'imwemu ya kigore. Hanyuma umugore akugwa muri we. Murabona ibisigaye nabyo biremwa mu buryo bumwe, uko byaremwe by'inkomoko ni mu buryo busanzwe, kimwe ni kigore ikindi ni kigabo. Ariko ibigize Imana byategerezwa kugaragara, nico gituma byagenze uko byagenze.
ntimube abana badakura, nimube abantu, abagabo n'abagore bakuze. Uyu turi ku mpera y'inzira, ubure nimwumvirize neza. Guhera ku kuvuka kwacu kwa mbere tuba tujanwa mu rupfu. Murabona umuntu wa mbere yabaganza, yari umuntu waganza wa mbere afise kamere k'isi, mwarabisi kandi mwakoze ibintu by'isi. Ibyifuzo byanyu uko byari bisanzwe bimeze kwari ugukunda isi no gukunda ibintu biri mu isi, byari ibintu bisanzwe muri mwebwe. Nico gituma mutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, ikintu gitegerezwa gupfa kugira ngo ikindi kintu gishasha kivuke. Ntimushobora gusa kuvuga ngo ibintu ndabishyize ku ruhande, oya, ntimushobora gushira ibintu ku ruhande. Hategerezwa kuba urupfu rutegerezwa kuba ruri ngaho. Ico kintu icisi gitegerezwa gupfa buri ntambuko yose, icyo gitegerezwa gupfa. Hanyuma mugategerezwa gufatanywa n'Imana, mugafatanywa n'Imana. Kamere kanyu ka mbere k'Imana kanyu gasanzwe. Koko ibintu byose mukora birandikwa mu gitabo c'ubugingo. Mwarabonye muri Daniyeli ibivugwayo, Daniyeli 7:9. Daniyeli yabonye uwa mbere na mbere, uwo imishatsi we yari yera nk'ubwoya n'ibindi, ngo abantu isinzi baramukorera umugeni. Ibitabo birugurugwa, urabona igitabo c'ubugingo naco. Hanyuma abera bari ngaho n'umugeni, hanyuma ikindi gitabo kirugurugwa, kandi bice kuri mwemu muvutse ubwa kabiri. Nimurabe, ntimuba mugishaka kwisiga amarangi mu maso canke kwimwesha imishatsi canke ngo kuba abanyabwenge mugire uwundi muntu musumbya. Ivyo byose babiheze. Umuntu atubwiye ngo ngo ntiyize inyigisho yose, ivyigwa byose bitutwara kure y'Imana. Nivyo Eva yashaka kumva ibivuzwe, kandi yari Satani yavuga. Nako bimeze ku mashengero y'uno munsi. Bamwe ntibemeranya n'abandi, ariko bose bakigisha kandi bakiyumvira yuko byose bimeze uko. Ariko umugeni we arazi uko bimeze, arazi ahagaze. Ntibazoba benshi, oya, bazoba ari bakenya. Ego muravuga ngo 1000 na nkeka, ariko bazoba ari mu gihe cyose, mu gihe cariteri hamwe n'ibihe byose bazoba bari ngaho. Bazova mu makanguro yose yagiye araba. Hanyuma yagiye kubyara ababatiste, abapresbiteriano, abametodiste, abanazeriano, abaperere bo kwera n'ibindi. Ariko ibintu byose byafatwa nk'ibintu byangende koko mu buzima, bitegerezwa gutangwa bigapfa kugira ngo ubuzima bushasha buvuke. Haleluya. Ubuzima buri mu rubuto, kandi ubwo rubuto nyine rw'urugano rushirwa mu isi, rurahambwa, hanyuma rukaba uruzima byuzuye. Rya jambo nyene, wa mugeni nyene, bwa bushobozi nyene, byose biba bisa bya bindi nyene. Ibintu byose byari muri Yesu, ubiri muri twebwe. Ivyo byose bishika mu gasongero kabyo kubw'izamurwa. Imana ibishatse nzosubira kubivugako. Mwari mwamaze gutangwa mu rupfu biciye mu kuja hamwe kw'abavyeyi banyu. Nico gituma hategerezwa kuba ukuvuga kwa mwemu, hanyuma uko tugahabwa ubugingo budashira. Urubuto rwari muri mwebwe mu buryo busanzwe. Ubu rero igitabo ca kera cajanywe n'imigenzo n'ubufatanye bwanyu bwa kera, hanyuma mwarahindutse. Ubu rero muravuga ngo urashaka kumbwira yuko ibintu bya kera by'ukuri byarenze. Ego, Imana byose yabitereye mu kiyaga co kwibagira. Murahagarara mutunganya imbere y'Imana, izina ryanyu riri mu gitabo c'ubugingo, ariko kiri mu gitabo c'umwagazi wishwe. Ntibijanye no kuvuga ko busanzwe hano ku isi, ariko ni kuba mwabaye umugeni, mwanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi. Murabona bimeze kimenyamenya c'ubukwe bwanyu. Haleluya. Muba mufise ubuzima buhoraho, nimubihagarare ko mushikamye. Ntimwahawe gusa ikigongwe, mwaratsindanishirijwe. Imana ihimbazwe. Mwaratsindanishirijwe ni biciye mu kwizera, niho dutsindanishirizwa. Murabona nico ijambo rivuga.
il n'y a pas seulement le pardon. si ikigongwe gusa oya bisigura ngo ni ugutsindanishirizwa si ko barigwa gusa nk'akarorero Vous apprenez que murabizi yuko mubizi kuko noba naburewe hanyuma akora ibintu bibi hanyuma mukaza mukaca mumenya yuko ibyo bintu ntabikoze rero mwoza mukambwira ati mweta Branham ndakubabariye murambabariye mumbarira gutangura nta kintu kimwe nakoze si je les avais faites, iyo nabikoze noba ntsindwa nabyo aho rero mwumbabarira rero sinoba nkitsindwa nabyo ariko simba ntsindanishirijwe kubera yuko kuko nabikoze nubwo mba nababariwe ijambo gutsindanishirizwa bisigura ngo ni nk'uko mutigeze mubikora bisigura ngo ugutsindwa kose ibibazo byose ntibabibariwe gusa ahubwo biba bitsindanishirijwe ibintu byose byari biba hanze ntibiba bikiri mu byiyumviro by'Imana biba byagiye burundu amen mu mutsindanishirijwe byanditswe aho ngo ni gutsindanishirijwe ngo nta gutsindwa bigari bishobora kuza kuri mwebwe nta kubarega ni nk'aho kuri mwebwe atakore kimwe kigeze kuba kuri mwebwe byose biba byagiye Imana yabyibagiye iba yikoreye isoni zanyu hanyuma igapfa kuko mwari mwatoranijwe kubwiwe kuba wiwe nk'umugeni wiwe imbere y'uko isi iremwa uko niko Bibiliya ivuga muri urubuto rwatoranijwe mwashizwe mu rupfu biciye uko ubuzima bumeze si mwebwe mwabibazwa ukuri ko mwatanguye hanyuma murasambana kubiraba Imana mu byose birabashuka biciye ku caha ariko hari harimwo urubuto muri mwebwe hari harimwo ikintu muri mwebwe hanyuma igihe mwumva ijambo mwararyemeye hanyuma ubuzima bushasha buraza ni nk'inkuru y'inkuma yanje nonyi mwese muba mwarabyumvise inshuro rimwe umworozi umwe yafashe ibyari by'inkoko ntiyarafise ibihagije byo gushiramwo amagi y'inkoko hanyuma ashiramwo irigi rimwe ry'inkukuma hanyuma ashiramwo inkoko irapfukira hanyuma hasohokamwo agakuma gatonyi ariko nikari gafise ikibanza mw'iyo miswi kaguma kagenda hano na hariya nikashobora ako gakuma gatonyi nikashobora no kujya mu riro ry'inkoko kaguma kagenda ahandi ariko kaguma mw'utwo duswi hanyuma kariko kaba mu bihe bikagoye ntikakunda ibinezereza izo nkoko oya ntibyari ibyako ntikabikunda ntikakunda ibintu binezereza imiswi ariko ntibyari ibyacu hanyuma umunsi umwe nyina inkukuma yari bizi yuko yari yataye amagi abiri irondera akana kayo irondera nk'uko mwemera arondera umunsi umwe nyina iyo nkukuma iraguruka ica hejuru y'aho ziri hanyuma irahamagara ryari ijwi ryumvikana kuri ako gakukuma gatonyi mu majwi ibyo byumvikana neza igihe urubuto mu by'ukuri rwatoranijwe igihe rwatoranijwe n'Imana bwumva ijambo ry'Imana kuba ari nk'umuziki mu majwi mu kumviriza uko kuri nubwo amadini aba yadufashe yaratuboshe tuba twidegembya ubu nimusohoke mwidegembye nyina nkukuma iraza iravuga ati muhungu wanje wowe nture wo muri ico kibanza wowe uri wanje akana karavuga ati nivyo aravuga ati none ngaha ndasohoka gute nyina aravuga ati simba hanyuma ugorora amababa ijambo ry'Imana ryaremejwe abantu bose bavutse ubwa kabiri nk'abahungu n'abakobwa b'Imana bazobona kandi bazokwemera ijambo ryemejwe n'Imana bazokwizera ubutumwa bw'Imana bwo muri kino gihe ubwo Imana yarungitse ivana mu ijuru nivyo bizera kiriya gihe ca Riteri nivyo bizera mu gihe ca Pentekoti no mu bindi bihe byose byabaye murabona bazokwizera amasezerano yose yo muri kino gihe mbega mubona iki amen ni byiza turi hano inkukuma nyazo abanje bumva ijwi ryanje ntibazokurika uwo batazi byose biratondetse biciye gutoranywa ego koko nk'abahungu b'Imana mwaratoranijwe n'Imana nk'abahungu b'Imana imbere y'uko isi iremwa kubw'icubahiro cayo no kubwo ubwiza bwayo izina ryiwe rishimwe kubw'icubahiro c'izina ryiwe muri ugize ubugabane mu ijambo ryiwe muri igice cy'ijambo ryayo biciye gutoranywa
Dieu est la parole. imana ni jambo murabyizera aho rero nimba yamye iri jambo canke nimba yari jambo kubera ku ntango nimba imana yari jambo aho rero mwari mu mana kandi igice cyo muri mwebwe nico kiri muri mwemu Vibre. kiranyiganyiga kigahaguruka kuko cyaginywe n'imana kugira ngo mukore nk'uko nabivuze ni nko kuba abantu bose bavutse ubwa kabiri bazokumva ijwi ry'imana bazobona ibintu byemezwa babyumvirize kandi ntibazosubira kumva gukokoza kw'inkoko hano na hariya Parvenez à nous et allez. atari kuza hano na hariya oya bumva icyo imana ibabwira mu mvugo yayo baraduga mu birere kugira ngo babane n'imana bakava mu bintu by'isi haleluya uko niko yabishatse uwabyawe n'imana ni umuhungu ni umukobwa w'imana kandi afite kamere k'imana avuga nk'uko imana ivuga abaho nk'uko imana ibayo aba ari igice cy'imana kandi igice cy'ijambo ryayo mw'iyi minsi ya nyuma umugeni afise neza neza ubwo bushobozi nyene nk'uko bimeze ku ntango arasohoka ubu agasohoka mu madini yose kandi akaba ari umugeni w'umwagazi Les Juifs. abayuda bari bakwiye kubona mu gihe cyabo kubera ko imbega batabivuze ariko umuhanuzi yari yamaze kwibwa imbere y'igihe hari havuze ngo sonda mu isesangure mu byanditswe byera kuko mwiyumvira ko ari mufite ubugingo budashira kandi ibyo nibyo bishingira inahe nimba nakora ibikorwa bya data ntimunyizere ariko nimba ndabikora hanyuma ntimushobore kwizere basi nimwizere ibi bikorwa baravuze ngo data wacu batata bacu barose ibi manu mu mugaragwa Yesu avuga ngo bose barapfuye gupfa bisigura gutandukanwa burundu bose uko ari babiri gusa mu miliyoni 2 abasohotse muri ico gihe nibo bashikiriye intumbero bavuza impundu z'umunezero suko bavuga mu ndimi ariko baratamba bakagira yubire bakavuza impundu z'umunezero ariko babiri gusa nibo bashikiriye intumbero Yosuwa na Kaleb babiri gusa ni umwe ku miliyoni bose bari bahawe imigisha imwe mwebwe aba Pentekoti ndizigira yuko mutazokanguka hamaze kurengerana umwe ku miliyoni haravugwa ngo hari amamiliyoni 500 y'abitwa abakristo mu isi Yesu aje mbega hobaho amajana 500 biteguriye kujana nawe tushatse guharura ibyo mu buryo bwa giharuro buri munsi wose amajana 5 abantu baraburirwa irengero ntihagire umuntu n'umwe amenya aho bari abigishwa barabaza ngo ni kubera iki avuga ko abanyamigije tugo Eliya dutegerezwa kubanza kuza arishura ngo yaraje kandi ntibamumenye nubwo yakoze ibyo ibyanditswe byari byaramuvuze ko uko niko n'umwana w'umuntu ataza kubabazwa muri ubwo buryo ntibazomumenya bose baragenda mu mashengero bakifata yuko bafise ubuzima mbega mu by'ukuri muri abakristo bavutse ubwa kabiri mbega muri abasabyi by'ukuri b'Imana canke naho aho murasoka amadini yose mukumva ijambo ry'Imana mukaza ku isi imera y'ijambo ego koko twese twarashutswe guhera ku ntango ariko twabisohotsemwo nk'uko nabivuze kujya nkuru ijya nk'ukuma yumvise ijwi ryiza ijambo ryemejwe kandi ryemezwa n'Imana twabonye ijambo ryemezwa ryo muri kino gihe ubutumwa bwiwe mbega uyu munsi byogenda gute Mose yarafise ijambo ryemejwe mu gihe ciwe ariko uyu munsi ntidushobora kurivuga ko ubutumwa Yohana yarafise ubutumwa bwemejwe mu gihe ciwe ariko uyu munsi bimeze gute ni murabe hanyuma Yesu araza ego koko ivyo birabandanya ivyagezwe n'abavugishwe n'Imana byageze kuri Yohana hanyuma bwa bw'Imana buratangazwa hanyuma Luteri aragaruka araza imbere y'ubugorozi ariko ishengero rigeze uyu munsi hanyuma haza Wesley hamwe n'ishengero rya Pentekoti ivyo byose mu gihe cabo byarimeze ariko uyu munsi ni umunsi wacu ukugurwa kw'Imata 7 ivyo kumbure mu naho mengana bisanzwe ariko Imana yaravyemeje neza kuburyo bwuko atakibazo na kimwe gisigaye nivyo murabona ivyo ntibiragusaba ishengero ry'akarere ibyo ndiko ndabwira hano uyu oya ivyo bibwira bose mu gihugu cyose nimukore ivyo mubona ko ari byiza iri ni jambo risizwe muri gice cyarino jambo biciye gutoranywa mwararyumvise ubwo nyene muhita mubimenya kubera ko mwari inkukuma mwamenye yuko mutarano mu madini kubera ku ntango mwarumva yuko hari ikintu kitari kimeze neza kubera ku ntango nivyo hanyuma
muramenya yuko mwari mwagihinduwe abantu badakomeye neza, hanyuma umugeni afata isoni zanyu arazikorera, hanyuma arababarira, aboza mu mazi y'ijambo, arabatunganya mu maraso y'umwagazi. Nico Bibiliya ivuga. Ubwa mbere icambere c'isi gitegerezwa gupfa, ibya mbere bitegerezwa gupfa. Umugeni umukwe asizwe yabatoranije, yabacunguye, yabogeje mu mazi y'ishengero. Oya uko siko bimeze ku ijambo ry'Imana, siko byanditswe, ariko yabogeje mu mazi y'ijambo. Mwebwe rero murahagarara ngaho mutsindanishirijwe nk'aho atakintu na kimwe mwigeze mukora. Ubwo nibwo butumwa bwanje ku ishengero muri kino gihe. Murahagarara ngaho uko muhagaye ku ijambo ry'Imana, hamwe n'ijambo ry'Imana, buri jambo ryose ry'Imana riba ari ngaho ku bwanyu kandi muraryizera. Ubu none muhagaze, ndabibabwira, guhera aho igitiritiri kiba gikuze nk'uko urugano ruba rumeze, haraza agaco ko gusarura byihuse, mukaba muhagaze ngaho mutsindanishirijwe nk'aho atakira kimwe cabaye. Haleluya! Nimba uyu atari umunsi mukuru wo gushima, muratunganye, mwuzuye ubushobozi, umugeni atagira icaha, umwana w'Imana, buri mugabo wese, buri mugore wese yavutse ubwa kabiri, yogeje mu maraso ya Yesu Kristo, yizera buri jambo ryose ry'Imana, mugahagarara ngaho nk'aho mutigeze mukora icaha, muba mutunganye, muragahore. Amaraso ya Yesu Kristo yarabacunguye. Murabona, umuntu afashe ikibanza canyu ntimuba mugikirembe gupfa. Umuntu yafashe ikibanza canyu yari Yesu, ijambo yafashe ikibanza canje, yabaye icaha ku bwanje kugira ngo fate ikibanza ciwe mw'ijambo. Amen. Nimwifatanye, nimwihomanye n'ikoraniro, ariko mwifatanye n'ijambo. Amen. Murabona, nukwiyunga mu buryo bw'imwemu bw'ishengero na Kristo. Ijambo ryambaye umubiri muri mwebwe, rigahishurwa, rikemezwa nk'uko Bibiliya ivuga, nk'uko ivyo vyategerezwa gushika muri ico gihe. Aho rero ivyo bibaye umunsi nyuma y'uwundi, ivyo biremezwa. Hanyuma ahantu hose aho tugenda ivyo biremezwa. Twegereye cyane kugaruka kwa Yesu, kandi ishengero ritegerezwa kuba ryunzwe nawe mu buryo bwuzuye mu ijambo ryiwe. Mwemu yera nasesangura imitima yacu. Muri ngaho mwuzuye nk'aho mutigeze na rimwe mukora icaha. Imana yabitaye mu giyaga cyo kwibagiranwa, ntavyo mwigeze mukora. Mwagirijwe n'umurezi gwera ku ntango, ariko mwari mwagerewe kuba abahungu n'abakobwa b'Imana. Muri ngaho rero mwogejwe, ibintu byose byariho ubwa mbere byaranaguwe, byarapfuye, ntibikiri mubisubira kurabwa, ntibikiri no mu byumviro by'Imana. Mufise imico myiza y'umugeni wa Yesu Kristo, mwogejwe maraso ya Kristo w'agaciro, afise ubushobozi, atacaha, umwana w'Imana abagaze ngaho hamwe n'umugeni wiwe atunganye, atari kivange, yogejwe mu maraso, atunganye mu ijambo ryiwe. Yabatoranije nk'uko nawe ubwiwe yari yaratoranijwe, yari ugize Imana, yiswe urukundo, aragaragazwa. Hanyuma abakozi b'Imana barasohoka. Imana yaducize hano, hanyuma iduha ku ishengero ryayo, iduha kuba nk'intumwa, abahanuzi n'abigisha n'ibindi. Ivyo yabitondetse biciye gutoranywa kwayo. Mwebwe mwari abatoranijwe guhera ku ntango. Ubwa mbere uko mwaze biciye mu guhura byarakuweho, kuko ubu ikintu cyonyine cyategerezwa gushika nuko Imana yategerezwa kuza igafata ikibanza canyu. Murabona, yabikoze mu mwana wayo Yesu Kristo, iboza mu maraso yayo, ibatunganya mu ijambo ryayo. Iryo ni jambo, ayo si amadini. Oya, ni jambo, mwogejwe mu mazi y'ijambo. Ariko nimba mudahagaze mu mazi y'ijambo, ni gute mwoshobora kozwa? Muracacafuye niba bimeze nk'uko Eva yarari. Umwagazi utunganye w'Imana wapfuye, amaraso yiwe ntaratakaza ubushobozi bwayo gushikaho ishengero ryose rya Yesu Kristo rizoba rihagaze ritekeshobora gucumura. Icaha ni iki? Icaha no kutizera iki ijambo ry'Imana. Murabona, gutungana
imana tutakivange. Oh haleluya. murabona vuba tuzoba twazabo turi mu ijuru. amen. nimuhagarare mwiteguye. murabona impuzu zanyu ziba zitunganye zogejwe mu maraso y'umwagazi mu mazi y'ijambo. murabona ijambo ubuzima bw'imana buri mu maraso, mwozwa mu maraso mu maraso hamwe no mu mazi. ni ubuzima bw'imana. ubuzima bw'imana buri mu maraso no mu ijambo. murabona mwarogejwe, mwogejwe ubucafu bwa maraya, hanyuma muratunganywa murezwa biciye mu mazi y'ijambo, hanyuma mwashizwe mu bumwe muhagarana n'imana n'ijambo ryayo. ni byiza uko n'ukuri, kuko imana iramanuka hanyuma ikabyemeza. muravuga ngo nyeka atari ibyo, ariko Yesu yabyerekanye buri gihe. birakwiye igihe cyose kwizera nk'uko imana yabivuze, nk'uko imana ibitanze mu gihe cya Mose, mu gihe cya Nowa, ahantu hose. ariko muri icyo gihe bo bemeye ijambo rya Balamu, hakuba bizigwa ku ijambo nk'uko imana yarishuye no kwitandukanya. murabona vuba tuzoja mu mazimano y'ubukwe. mwarabitoranirijwe n'ubuntu butovugwa kandi mudakwiye, ariko bw'imana. ubuntu mudakwiye, imana ubwayo niyo yabikoze, niyo yabibatoranirije ibyo. kandi imbere y'uko isi iremwa yananditse amazina yanyu mu gitabo n'amashimwe. haleluya, ishimwe ku mana yacu. imbere y'uko ndangiza nashaka kuvuga ibi. turabizi yuko abapantekoti bagezweho bo muri kino gihe uko bimeze, hamwe nuko ibintu bimeze by'ubu, bishyira hamwe bose nk'uko amadini yose abikora. ngo bose bategereza gushigwa, bagashigwa ibintu bimwe, hanyuma urwafu ruzoturirwa. bareke bose bigire imikama. ababatisita, abametodisita, abapantekoti bose baragenda hamwe bakaja mu mashengero y'ubwunge rw'amadini yose. turabona yuko amashengero agezweho uko amerewe ubu ntagishoboye gusohoza igikorwa gikomeye c'imana hamwe n'igikorwa imana yari yarahaye ishengero. murabona n'abapantekoti bangahe ubu bashobora kuvuga amen kuri ibyo? murabona bamwe baravuga ngo turi umugwi w'ubumwe, abandi w'ububiri, abandi w'ubutatu, hanyuma bagatangura kugashwana hagati yabo. umwe yizera ibi, uwundi yizera biriya. murabona hanyuma bose baratinya guhagarara imbere y'ijambo. barabizi yuko dushobora kubavugisha, ariko baravuga ngo ibyo sinabyizera. murabona ibyo byerekana so wanyu uwo ari we na nyina wanyu uwo ari we. murashobora kuba muri abantu ba kera cyangwa abakuru b'ishengero cyangwa ibindi bintu byose, ariko mbega muri abana b'imana. turabizi yuko ishengero ry'abapantekoti ntirishobora na gatonyi gutanga cyangwa gushikiriza ubutumwa bwo mu gihe cya nyuma mu mero yabwo. oya, murabizi ko bidashoboka, kuko ntibahuza n'ijambo ry'imana, kuko amadini ariko arapfa. nibyo ni ubwoko bwatoranijwe, bwacaguwe. kandi uko niko rero twe benshi tumenya yuko n'amadini uko ari, harimo n'abapantekoti barapfuye. ubutumwa ni ubwo umukristo yavutse ubwa kabiri. ubukwe bwanyu bwa mbere bwarapfuye. murabizi ko byapfuye. imana yarabiretse birapfa, byaraheze. ibyo bintu byose bikajya mu bintu byo kwiga bya siyanse by'ubwenge, hanyuma ibyo byose bakabijyamo, hanyuma bagapfa bakabatandukanya. ubumwe hano, ubutatu hariya. murabona byose ni umuvurungano ukomeye gusa. hanyuma bakavuga ngo ni abapantekoti. navugishije umugabo umwe akiri muto n'umugore wiwe bari mu ishengero rimwe, hanyuma baratandukana. hanyuma naravuze ati ni kubera iki none? hanyuma haravugwa ngo dufise ibyo twatura bibiri bitandukanye. ndabaza turi mu katolika, aravuga ati oya, je ndi mu ishengero ry'abapantekoti. bose uko ari babiri bari mu ishengero ry'abapantekoti, ariko amashengero atandukanye. hanyuma bashaka gutandukana kubera ibyo bintu. murabona ishengero ry'abaroma ryatanguye nk'uko ishengero ry'abapantekoti ryatanguye. byabitwaye imyaka 2000 kugira ngo rishike aho rigeze. byagenze gute ku bapantekoti mu myaka 20? mbega ntimubona umuvuduko uko ibintu bigenda ko? hanyuma bakaraba se wabo, nyina wabo, bagaheba bakareka abagore babo, bakaca imishatsi, bakamwa imishatsi, bakora ibyo bashaka. kuri bo ngo nta kintu kimwe kikiri ikinyoma mu ishengero. ntibitangaje ko uburake bw'imana buzogaragara, kuko imana yabishize imbere y'amaso yanyu, hanyuma murabyaha.
byose murabyanga, naho ijambo ry'ukuri ry'Imana ryari ryashizwe imbere yanyu rihishuwe imatari indwi, bikemezwa yuko ibintu byose byari byemezwa mu gihugu cyose bice bimenyetso bikomeye n'ibitangaza byasizwe muri kino gihe. Hanyuma muri ugara buranka kubyemera, muri mumyi ntimunabizi, mwarapfuye kandi ntimubizi, mwapfire mu cyaha no mu bigabitanyo. Tuzi twese yuko ishengero uko rimerewe ntiryashoboye kuzana ubutumwa bwo muri kino gihe, ubutumwa bwo Maraki 4:5 n'ibindi n'ibindi. Ni gute none ryo bishobora mu gihe ritarabyizera? Ni gute ryo kwizera Luka 17:30 hamwe n'imirongo ya Bibiliya ibyasezeranijwe muri kino gihe? Kubera yuko rirabihakana. Haranditswe ngo niko bizaba bimeze no kugaruka ko umwana w'umuntu. Ni murabe ngene rimeze imiriro ya kiriya gihe, murabe kiriya gihe mu gihe ca Abrahamu, ndabibabwira mu gihe ca Sodomu, murabe mwebwe Billy Graham na muri ico gihe abo badini abatoranijwe bari muri Abrahamu bo babonye ikimenyetso muri ico gihe, mu gihe yari Imana ubwayo yambaye umubiri. Babwe murahagara mukavuga ngo yari umumarayike, yari Imana. Bibiliya ariko ivuga yari umwami, imarayika, umwami, Imana, umwami Elohim umubiri, kuko byavuze ikimenyetso muri kino gihe kuko byari bimeze mu gihe cyo kwa Sodomu na Gomora, niko bizobera no mu gihe cyo kugura k'umwana w'umuntu. Kuko byari bimeze kera, kuko byari bimeze kera. Ni musesangane mu byanditswe. Niba mwimvira ko bifite ubwingo budashira, nivyo bishingira intahe ariko Yesu yavuze. Uko niko bimeze, niko tumenya ko bapfuye. Imana yararetse barapfa ko babaye abantu bikunda, hanyuma bagira gahunda zabo bwite. Twe ishengero ntidukeneye gwitwararika ibintu nk'ibyo. Oya, nimushobora gucura canke gutahura Imana. Bateza kera bashaka kumenya ngo Mesiya ngo batowe nk'inazoza, bakavuga ati none uwo mwana yavyaye ariko ivyagwa ni gute? Mbega ivyo bintu byose ubwo bumenyi yabukuye? Baravuga ngo yavukiye mu busambanyi, ariko nimurabe ni nako bimeze mu gihe cacu. Ivyo bigenda birisubiramwo. Murabona ubumenyi bwabo bwose bwa kidini, ibintu byose amashuri yabo ya Bibiliya yabo abaha, uko niko baba bishaka, uko niko bitegerezwa kumera. Murabona, hanyuma buri gihe barahendwa kuko ibintu biva mu buryo butandukanye n'ibyo baba bazi cyangwa ibyo baba bibaza ko bazi. Mbega siko byari bimeze mu gihe ca Nowa, mu gihe ca Mose, mu gihe ca Kristo, mu gihe ca Yohana, mu gihe ca Wesley, mu gihe ca Luteri, mu gihe ca Pentecote. Ni nako byamye bimeze. Murabona, mu bihe bitandatu habayo abagorozi, ariko ubu rero biratandukanye. Murabona, amadini yarapfuye, byose bikomeje ku iherezo ryabyo, aho igikorwa gikomeye nacyo kije ku iherezo. Murabona, Imana yaretse abantu bose barapfa kugira ngo igire ibintu byose birapfa kugira ngo ihishure ibintu bishasha. Imatari indwi, ibanga rigenewe umugeni batari mu madini. Ni gute amadini yoshobora kwakira imatari indwi bitandukanye n'inyigisho zabo, hamwe n'inyigisho ku bijanye n'urubuto rw'inzoka n'ibindi byose by'ikinyegezwa biri mu ijambo. Imatari indwi guseruka kw'igicu ariya ku musozi, Imana yari yabivuze. Hanyuma naho nopfira bwirwa ubutumwa ukumenye ko wari ukuri. Mbega ntibyavuzwe imbere gihe yuko bizombera uko nyine imbere, bikaba nk'umwaka umwe n'amezi 6 abamarayika indwi bakamanuka, ikinyamakuru Life na magazine bakavyerekana. Hanyuma bari ngaho bitegereza ico gicu. Hanyuma ibyo bintu byose byavuzwe uko byategerezwa gushika, ibyo byose byarasoje. Kandi nka kiriya gihe isi yaranyiganyije gushika muri Alaska. Nta nshuro nimwe ibi byigeze bari by'ikinyoma. Ibi nishobora kunanirwa kuko ijambo ry'Imana, isi n'ijuru bizorangira ariko ijambo ry'Imana ntirizovaho. Imana niyo yuguruye imatari indwi, atari amadini. Oya, ayo namwe ndabigwanya ibyo. Hanze y'amadini, abari hanze y'amadini kugira ngo afate umugeni wiwe, ntibashobora kuba ari umugeni dini. Oya, yuguruye amabanga indwi hamwe n'imatari indwi byari byaranyegejwe imbere ko isi iremwa mw'iyi minsi ya nyuma. Imana yarabikoze, abantu barashaka kubibona, ariko nabo gusa basohotse mu madini bari nk'umugeni. Murabona,
ibitabo bibiri, kimwe n'igitabo cy'ubugingo, ikindi n'igitabo gusa cy'umwagazi w'intama. Murabona bose baratoranijwe, murabona ibintu mushobora kubyakwa kuko mwaratoranijwe kugira ngo mubigiremwo umugabane, ariko nimba gusa muri mu gitabo cy'ubugingo izina ryanyu rirashobora gufutwa. Murabona umugeni ntaseruka imbere y'urubanza rwa nyuma, ariko arazamurwa. Hanyuma reka ndababwire, hariho amasaha yamaze kugenda, ariko nimwumvirize neza. Ibi ndabibwira igihugu cyose, ibice byose byo mu gihugu cyacu hose. Abejejwe baricara bakumviriza muri Mexique, muri Canada n'ahandi hose, ahantu hose ku gice cy'isi cya Amerika y'uburaruko, abantu bose baricara bakumviriza, ibihumbi n'ibihumbi. Nibwo butumwa bwanje ku bwa mwebwe ishengero, mwebwe abari mu bumwe bwa mwemu hamwe n'ijambo, abapfuye ku bintu byose bya kera mukavuka ubwa kabiri. Aho rero ntimugerageze gusohora ibintu bya kera mu gihe muri abakristo bavutse ubwa kabiri. Urubuto rwo muri mwebwe rwatoranijwe ruraza, ijambo inyuma y'irindi jambo, hanyuma inyubakwa igakura. Murabona uko niko umugeni yuzuzwa hanyuma agaheraherezwa. Ukugaruka k'umwami kuri hafi, bwitegure. Murabe rero igitabo cy'ubugingo ni ijambo ry'Imana, kandi Imana ni ijambo, kandi Imana ni ubugingo. Murabona mwebwe muramaze kuba muserukiwe mu ijambo, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Niba muri hano ni kugira ngo mubone ijambo ryemezwa. Murabona Maraki 4:5, mbega yo ntizokwemezwa amasezerano nk'uko Imana yatanze. Yesu yaravuze ngo nimba ntakora ibikorwa ibyo navuzwe ko ntimunyizere. Mbega yari yifatanyije n'uwe mugwi? Nta n'umwe. Yaravuze ngo so wanyu ni wa mugwanizi kandi mukora ibikorwa byiwe. Ubu rero turi mu minsi ya nyuma y'ishengero, nibwo butumwa bwanje bw'ishimwe. Rimwe nari ahantu bacugira ibikoko umunsi wose, havugwa yuko umuriro azoza umuriro, havugwa ko azoza umuriro umunsi wose. Hanyuma harabaye ibintu byo gutegura kugira ngo uwo muriro ushobore gusukwa uze kuza ku mugoroba uza kurikira. Nk'uko bareka amazi agatemba, uko niko umuriro wategerezwa gusukwa ugatemba uko nyine. Umugore wanje n'abana banje twari ngaho, hanyuma turahaguma kugira ngo dushobore kuraba ibyo bintu. Bari badusezeraniye umunsi wose, hanyuma twashaka kubibona n'amaso yacu, nicyo gituma twagumye ngaho. Hanyuma none isezerano ryacu ni irihe? Tuvuga isezerano ryo kwitegura. Turahamiye kubona ibiza kuba ku mugoroba, byose byiteguriye ku bw'umugoroba, kandi ishengero rihamagarirwa gusohoka. Umugeni ariko asohoka ava mu isi, ava mu madini, ava mu micafu y'ibintu by'isi. Byose byateguriwe aka karyo, kandi twese turabigaba ko tugaba ku bintu bitegerezwa kuba. Niko byaba bimeze uyu munsi. Turagaba cyane, tugaba ku madini. Imana ntikereye idini nta na rimwe. Abagorozi bazana ijambo ry'umwami, igihe bapfa amadini nayo agatangura akaremwa. Abapantekoti nabo bakoze ivyo nyene. Igihe ikintu gishasha kibaye mu madini mashasha, hari ibintu amashengero bashasha acavuka, byateza kumera nk'uko nyene. Ntimushobora guhaririza uko ibyaremwe bimeze, byose bigenda uko ibintu nyene mu bisanzwe bimeze. Ni gute urubuto rw'urugano rukura gushika mu busongero byabyo? Byose biba byiteguye, byose biba bibitswe, hanyuma tukaraba tubihahamiye. Nari ngaho ndindiriye, ndaba nje n'umugore wanje n'abana banje, twari turindiriye kuko ibyo bari babitwemereye, twari tuzi yuko bitegerezwa gushika. Amen. Ijambo ryasezerije ibi ngo ibi bizoshika imbere yuko umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba w'umwami. Murabona nzobanukira umuhanuzi Eliya, azogarukana imitima y'abana kuyabase, kandi bizoshika yuko mu minsi ya nyuma ngo nzosuka mwemu wanje ko ari umubiri wose. Imvura ya mbere n'iya nyuma zizogwira rimwe. Amasezerano yose y'ivyanditswe, ibintu byose byavuzwe
turamura amaso nk'umugeni nyawe w'ukuri duhamiye ibitekerezo gushika shengero ramura amaso araje nk'uko araje vuba byose biriteguye kandi nk'uko tuba turi mu muco turindiriye bukwi na bukwi twumvise rero biva ku musozi bivugira mu majwi hejuru ngo byose biriteguye aho rero uwahagaze impande yanje arasemerera ngo reka umuriro ukoroke wakorotse uva hose n'umuriro w'igikorano uwo muriro w'igikorano waciye watswa hanyuma nk'uko twabivuga yari nk'inamico itangaje rwose mwene data twitegure umunsi umwe umuriro uzokoroka ariko twe tuzoduga twitegure turi mu minsi ya nyuma turabizi mwe mwiteguye kubuza k'umwami ibintu byose bitegereza gukorwa ni kwitandukanya n'ibyaha byanyu byose mwitandukanye n'ibintu byose by'isi ibintu by'isi nimureke ngo umuntu n'umwe abashuke biciye muri za nemera nimuhagarare mushikamye ku masezerano y'Imana amajambo yo kino gihe Imana yarabyemeje nimba mutabikoze ibiraba nivyo nimba itabikoze byo atari ijambo ryo kuri gihe ariko twebwe twagiye kure cyane hamwe n'ijambo ibi byatanguranye n'umugeni murabona ijambo ryaje kiriya gihe kera hanyuma abapantekoti barariserukira mu buryo bushasha ubu rero turi mu gihe c'ushengero mugeni ijambo ryo kwa Mose ryari ryo mu gihe ciwe ijambo rya Nowa ryari mu gihe ciwe ariko Imana yarabanje umugambi wayo w'agakiza shengero na hanyu mu gihugu cyose nimwitandukanye nimwe mbwira mwitandukanye n'amadini yose mwitandukanye n'imicafu y'inosi n'ibi bintu byose na za demera zakozwe n'abantu n'ibindi mwitandukanye nimuramura amaso mwitegure umuriro ugiye vuba gukoroka Imana iriteguye kandi ibyo bizoshika mbega yerekwa mbega muriteguye igihe azoza umugeni atagaragara hamwe no kuzamurwa kwiwe mu kanya gato tuzohindurwa twambare kudapfa kuko twebwe abariho bagisigaye ntituzotangurira abamaze gusinzira murabona igihe nari Tikisoni kiriya gihe nariko dasenga nongera niga nariko mbwira mwene data Simpson sinzi nimba ari hano ariko numvise kure cyane numva ikintu cumvikana nk'umugwi w'abaririmbyi b'abacuraranzi bavuza ingoma hanyuma mbona ingabo zigenda ubwa mbere abo ingabo zo mu ntambara ya mbere y'isi hanyuma nabonye ibyakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi hanyuma nabona ko ari ikintu cyari ko kiraba hanyuma abakukuruke mu ngabo bo mu ntambara ya mbere hamwe n'umusaraba wera yari kwiyereka inamico baduga berekana ibyo ariko biraba hanyuma nabonye bamwe mu bantu bariko bararira abagabo babo bari bapfiriye mu rugamba hanyuma ingabo z'ubu rero zigezweho nazo ziraza naravuze ati mana yanje umunsi umwe tuzobona ikindi kintu igihe kuzuka kwabaye abasinziriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka hanyuma bizomera nk'ibibandanya by'ubushobozi twebwe abagumye ari bazima ntituzotwitangira imbere abasinziriye kuko inzamba y'Imana izokumvikana abavuye muri Kristo bazozuka tuzohindurwa abari muri Kristo hanyuma tuzogira urugendo rw'intsinzi twinjira abantu bose bo mu gihe cyo kwa Riteri cyo mu gihe cya Wesley no mu bihe byose bose bazokwinjira murabona Imana iduhezagire turiteguriye kwinjira umuriro nawe uzomanuka twunamika imitwe yacu akanya gato ndashaka nabafashe umwanya muremure hamaze kurengerana ni bangahe muri mwebwe bovuga ngo mwendata Branham ndatewe isoni n'ukuntu nabayeho nifatanyije n'amadini ubu nshaka kwifatanya n'ijambo ry'Imana murashaka ko kusengera Imana ibahezagire mwese
mwese abateretse ibiganza imana ibahezagire ntimugire isoni mu gihugu cyose ubu rero guhera New York, California, muri Canada, i Mexique, abantu bose bari mu mashengero canke mu tugwi bari ahantu runaka, mbega murizera n'imitima yanyu yose ubutumwa. Nimuve mu madini, nimusoke, mwebwe w'Imana ari muri mwebwe, muri inkukuma, mwumvise ibintu bitandukanye n'ivyo mwaba mwarumvise gushika ubu umutima wanyu murazi ko ari ivy'ukuri. Mwebwe abavuga butumwa, abadashaka gutarika ibiganza, ngomba kubasengera. Mwebwe ibintu ntivyabereye mu kantu k'agapfuruka bagenzi, ariko inzira yaga n'umuryango, inzira yaga nijana mu bugingo. Ntimukagendere mu nzira yagutse hamwe n'abantu benshi. Oya, muri kino gihe c'ishengero rya Laodikiya atari uko gusa muba muriko muratamba iyo bariko baravuga indirimbo ibintu byose bigasigara ari akazuyazi. Oya, nimusohoke muja imbere. Ntimuzi yuko muri kino gihe c'ishengero abantu benshi ndabagogwa, baragowe, barakenye, ni impumyi, bambaye ubusa, hanyuma bagahagarara ku madini. Mwebwe bavuga butumwa bo muri Tikson, mwebwe si je ndabibabaza, Imana izobibabaza, mwene nizo bibabaza. Namaze imyaka 3 hariya kandi ntimigeze muntumira mu mashengero yanyu. Sinashaka gutanguza ishengero ubu rero mwene data mwita Peregrine we yatanguje rimwe. Murabona umunsi umwe muzobibazwa kandi ngo mushaka kumva ubutumwa, murabizi ko ari ukuri. Kuberiki mutabwumviriza? Muramaramaje. Nimusohoke bene data, nimubyumve. Nimba muri ab'Imana nimumve ijambo ry'Imana, muzoryumva inshuro ya nyuma. Turegereje cyane. Mbega nimushaka kuza uyu munsi, Mana yizigigwa, turi hano tuzirikana kubwo umunsi mukuru w'imishuzo, n'umunsi ukomeye Paulo yashaka kuwubona, kandi n'abahanuzi ba kera bashaka kuwubona, bari bawurindiriye. Aburahamu yararindiriye uyu munsi, yarondera igisagara ico Imana ariyo mwubatsi wayo. Yohana yabonye mwemu w'Imana amanuka aba mu ijuru, ashinga intahe yuko uyo yari umwana w'Imana, ari wazocagura umugeni wiwe. Mana yizigigwa, uvugishe bose mu gihugu cyose, uvugishe imitima yabo. Mwami, nutabugura amaso ntibazigira babona, kandi bazogwa mu kinogo. Ndagusabye data, kubw'igihugu cyose, kubw'abantu bose, ahantu hose, muri Mozambique no mu bindi bihugu, ahantu hose aho bumviriza ibi byafashwe ku bajwi mu bihugu byose bitandukanye, barabona amajana menshi arabibona. Kandi ingingo za nyuma z'umubiri wa Kristo ubu zihamagarirwa gusohoka. Mwami Mana, ndagusabye ngo umugeni agabe, abibone neza, ashobore kwikuramwo, ashobore kwitandukanya n'ibintu byose by'isi, abe ari imbere y'umuco w'izuba w'umwana w'Imana, yoga mu mazi y'ijambo no mu rukundo rwiwe. Ubitange data, abo bose batarese ikiganza, benshi mu bari ngaha, ubuzima bushasha buze muri bo. Ndasengera igihugu cyose hamwe n'abandi bose mu isi yose, ahantu hose ubutumwa buriko buravuzwa, bwumvirizwa, ahantu hose bemere buno butumwa bwo gushima, bashobore kumva, batahure ikimenyetso cyatanzwe. Ndabigusabye data, ubahezagire bose, abo bose twahamagaye ku gicaniro. Mana, ahantu hose mu bikorwa mu isi yose, ushobore guhezagire hose, abirabure, abazungu, abatukura, abakene, abatunzi, abava mu madini yose, abo bose banezerejwe bari hariya, bakaba baje barabagogwa, bari gusa bahumye, ntabyo bari bazi. Mwami, wari wavuze ko bizomera uko nyene, niko byagenze. Ndagusabye data, kugira ngo wahamagare urubuto rwawe mu isi yose, bashobore kumva nk'uko inkukuma bumvirize ijwi ry'umwami wabo. Ubitange data, ndabaguhaye mu izina rya Yesu, amen. Imitwe yanyu yunamye. Mbega aho bari abantu muri mwebwe batarakizwa,
murashaka gushikarira ubuzima bwanyu Imana, mbega ntimushima ku byo Yesu yakoze ku bwanyu? Murabizi yuko muri abanyabyaha kandi ko muja kure y'Imana. Hari ikintu kivuga mu mitima yanyu, kumbure mumeze nka nk'ukuma. Nimwumvirize, ntimuzigira mwiyumva neza ahantu na hamwe igihe cyose mutazokwishikanira ngo mugamburukire Imana. Yesu niwe mukiza wanyu. Mbega ntimushaka kumwishikanira? Umunyabyaha wese aze, umuhungu, umukobwa, umugabo, umugore, mwaba muri mu ishengero cyangwa mutari mu ishengero, mwaba muvuga ko muri abakristo cyangwa mutari abakristo, nimuze. Umunyabyaha wese ashaka kwakira Yesu. Kandi mwebwe abari mu madini atandukanye, mbega ntimushaka guhagarika kujya kuri ibyo bifungurwa, mugashaka kumenya uwo mpemu yera by'ukuri uwo ari we, koze uko mwera uwo ari we? Nimuze, igicaniro kiriteguye. Nimuze mu mashimwe yanyu, nimuze. Mana, ndashima ko namenye ibi mu buzima bwanje. Nimuze ubu rero, nimuze. Byose mwarabigerageje, minsi yose mwaravuze ngo ubu ngiye kubikora, mwagiye mubishira ejo, umunsi nyuma y'uwundi, inyuma y'iyinga. Murabizi ko ari ikintu kitameze neza, murabizi, mwamye mubizi yuko ari ikindi kintu gihari. Ariko uyu munsi ndabashimira kubo mwemeye ukwitandukanya, uko umwana w'Imana yakoze muri mwebwe, mutandukanye n'icyaha no kutizera, murogejwe. Ubu rero murashaka kuza mupfukame, hanyuma muhabwe imigisha y'Imana, kuko Yesu yapfuye ku bwanyu kandi yitanze, yarapfuye i Golgotha. Hano abantu barapfukana ku gicaniro. Byose mwarabigerageje. Raba mwene data wacu Palme yari yicaye mu rugo, aranyumva, yicaye ku gare y'ibimuga, arayikivako burundu. Yaragiye mu bihe bidashira. Ntituzi igihe twe bizoba, hashobora kuba ari umunsi. Murashobora rero kumbure, murashobora kuza mu gihe hari ikintu kibakwega. Ndabizi yuko aribo benshi bashaka kuza ku gicaniro. Hari benshi nk'indwi bari ku gicaniro. Niba munyizera, mukaba mwizera n'ibintu byabereye ku gicaniro, umunsi umwe ijwi ryanje rizonuma, ntimuzosubira kuryumva. Muzokwifuza ko mwari kuba mukuyemo wa mwaraje, muravuga ngo mwene Tabernamu nane ndi mu ishengero. Ibyo sije ko ndavuga. Murabona, Nikodemu kiriya gihe nawe yari mu ishengero, Yohana, Petero n'abandi bose, ariko bategerejwe kuza. Pawulo nawe yari mu ishengero muri ico gihe, ariko hanyuma hari ikintu cabaye, hanyuma arahinduka kuco yarari ubwa mbere, agigwa umwana w'Imana. Hanyuma yari yarigishijwe ari umuntu azi ubwenge mu mashuri akomakomeye ku birenge bya Gamariyeli. Yari umwe mu bigisha bakomeye bo muri ico gihe. Mbega ntimushaka kuza? Ndabasabye irindi rimwe, hano canke mu gihugu cose, aho hose mwaba muri, mu gihe biriko birafatwa mu mabande afatwa, si hano gusa ariko no mu ijuru. Murabona ibintu byose mukora hano, buri kantu kose mukora, byose birafatwa. Mbere na televiziyo iravyerekana. Televiziyo ntirema amashusho, yo itanga amashusho yarahari. Ni umuyoboro gusa aho ibintu byose bitangirwa. Ibintu byose birafatwa ahantu runaka. Buri gihe hose mwambara, hose buri cyumviro cyose gica mu byumviro byanyu. Murabona umunsi umwe ibyo bizosubira kubonekana, byumvikane. Muzohagarara ngaho, murahagarara ngaho muri bishatsi mwamweye, mugafata ngo muri abakristo. Ibi byumviro byose ibyo mwagize bigwanye ijambo ry'Imana byose birahishurwa. Murabona, murahagarara ngaho rero mukaba muzi yuko mwari mukwiye kuza hano. Ibi nabyo bizokumvikana mu munsi w'urubanza. Byose birafatwa. None muzohagarara gute ku munsi w'urubanza? Muzohagarara gute? Niba abatera isoni umwami ubu rero azogira namwe muzomutera isoni, kuko yatanze ijambo ryiwe ntimwagizere.
mwinyegeza inyuma y'ikintu mukavuga ngo natambye muri mwemu navuze mu ndimi. Murabona abapagani nabo bakora ibyo bintu nyene, navuze impundu z'umunezero nabo barabikora. Comment pouvez-vous ne pas vous tourner vers la parole? Ni gute mudashobora guhindukira ijambo ry'Imana? Pourquoi? Kubera iki? Pourquoi? Kubera iki? Pourquoi ne venez-vous pas à lui maintenant? Kubera iki mutaza kuri we ubu? Pourquoi? Kubera iki? Pourquoi? Pourquoi ne venez-vous pas? Kubera iki mutaza hano? Frère Branham chante maintenant le vers. Mwenda Branham ariko araririmba Pourquoi? ngo kubera iki, Attends-tu encore? kubera iki ugiteba gamwe ni data? O ingo Yesu ari hano. Jésus t'attend. Yesu arakurindiriye haheze umwanya munini. Il te donne la paix et le repos. Araguha amahoro n'ikiruhuko. Alors, Mbega uri mu mubiri wiwe, aho rero ririmbana nanje. Kubera iki? Kubera iki? pourquoi, oh vous les aigles, venez. Mwebwe gukuba nimuze. Kubera iki? Ne viens-tu pas ici? Kubera iki utaza hano? Mwami ndi hano, shima Je te rends grâce. ndagushimira, Pas à cause de la nourriture terrestre. atari kubwo imfungurwa za hano ku isi. Oya, Dernier temps, turi mu minsi ya nyuma. Ubu rero dushima kubw'ibifungurwa by'ubwo buryo bw'imwemu, kugururwa kw'imata ndwi byari byarasezeranijwe. Muravuga ngo ariko ikindi kizoshika? Oya, nta kintu na kimwe muzokongerako, byose byaratanzwe biswe ko ishashara. Mbega murabitahura? Byaramaze guhishurwa. Nta kintu mushobora gukurako, nta kintu mushobora kongerako, byose byeshewe iminsi ya nyuma. Mbega nimushika kuza, nimuze ubu rero bagenzi. Nubwo mudashobora kubitahura, nimuze mupfukame, nimuze mubwire. je ne peux pas vous l'expliquer. Nimba nashobora kubibasobanurira mu buryo butomoye, warabibasobanurira, azokura gukekeranya kose. Nimuze kuri we, hariya hariho uburuhukiro. Ne voulez-vous pas venir? Kubera iki mudashaka kuza? Kubera iki? Pourquoi ne venez-vous pas ici? Kubera iki mutaza hano? Souvenez-vous, ceci est enregistré. Mwibuke ibi bifatwa ku majwi, bifatwa ku majwi Dieu l'a enregistré. kandi Imana irabifata. Buri ikintu cyose mukora, mwokunamika umutwe, mwokunamika umutima wanyu, byose birafatwa. Umunsi umwe mu bwiza bizosubira kubonekana ku munsi w'urubanza, byose muzovyerekwa. Vous prenez votre décision. Mbega mwafashe ingingo yanyu? Je voudrais encore attendre. Nashaka kurindira akandi kanyu. Hariho abantu benshi bariko baraza. Et si j'attends encore un peu, peut-être que quelqu'un d'autre viendra. Nimba ndindiriye akandi kanya gato, birashoboka ko uwundi aza koza, cyangwa uwundi ari Philadelphia aza koza, cyangwa uwundi ari Arizona. Mwebwe abavuga butumwa aho muri hose, nimuvyibagire guhamagara ku gicaniro. Kumbure ni ro munsi mukuru wa nyuma w'amashimwe, turi kwerezo umunsi umwe, izo ari incuro ya nyuma. Et si vous ne saisissez pas cette Kandi mudafasha aya mahigwe ubu, none muzokora iki ubu? personne ne peut venir à moi. Ntawe ushobora kuza kuri jewe data atamukwegereye. Ni Yesu yabivuze. Abo data bose yamaye bazoza. Oh, si j'étais quelque part, je viendrai. Oh, iyo wanarinde ahantu runaka noza nihuse uko ndabishoboye. C'est peut-être la dernière bande magnétique. Kumbure nibwo butumwa bwa nyuma bufashwe. Mbega muriteguye? Si c'est le cas, Nimba ariko bimeze, je vous les confie au nom du Seigneur. ndamuhaye mu izina rya Yesu. Pendant que le cœur chante, Mu gihe indirimbo iririmbwa buke buke, ndaza kubasengera mwebwe abaje. je suis peut-être un chrétien étranger. Kumbure ndi umukristo ameze uko mutamenyereye kuri mwebwe. Ndizera ko Imana yishuye ijambo. Le Seigneur, moi le Seigneur, Yaravuze ngo jewe umwami nzoritera, nzorivomerera umunsi nijoro, et personne kandi nta muntu n'umwe azobikura mu kiganza canje. Imbere yuko sengera umuntu, ubu rero ngomba kwisengera ubwanje. inclinons à nos Twunamike kandi imitwe yacu. Mwami wizigirwa Yesu, la parole. navuze ijambo ryawe iry'umuhanuzi wawe yavuze. Je sais que les paroles des prophètes sont vraies. Ndabizi ko amajambo y'abahanuzi ari ay'ukuri.
j'ai planté. nanjye waravuze ngo narateye kandi watwanditse mu gitabo cy'umwagazi w'intama imbere ko isi iremwa uratera ukavomerera umunsi n'ijoro nta muntu umwe azobikura mu biganza byawe mwami benshi bumvise guhamagarira mu gicaniro urabavomerera ubu rero ngaba wabohoye kuri uyu mugoroba data ibintu byose by'isi ibyaha byose ibibazo byose by'umutima mwami mu gusenga kwibwira bw'imitima yacu babe babohotse bizera ijambo ryawe baravuga bati mwami Yesu namye nizera yuko hari ikintu nategerezwa guhabwa nubwo nagerageje ibintu byose mu buryo bwose bushoboka ariko ubuhoho ndabimenye nubwo hari ikintu kidasanzwe kandi ntashobora kugitahura uyu munsi ndaje ndakwegereye mu biganza by'ijambo rizima ndaje mu kwishikana inyuma yo kubyumvira ko bikwiye ndaje ku gicaniro ndashaka agakiza mwami ndanyote sinzara ndagushaka mwami ungumbire mu biganza byawe atari ibigumbagumba gusa ariko mwemu wawe w'urukundo umfate mu biganza byawe mana yizigirwa niyumva nk'umwana niyumva nk'ukuma yabwigwa unyakire mwami umfate mu mababa yawe unjane kure y'ibintu by'isi unjane kure y'imigenzo mibi kure y'ibicafuye by'isi imigenzo n'amadini yose n'imigigwa ufate nze kuri wewe mana yizigirwa kugira ngo mwemu wawe yera asukwe muri jewe kubw'ikigo ubabarire ugukekeranya kwanje umfate mwami nk'umwana wawe avutse ubwa kabiri nk'ikiremwa gishasha ukure muri jewe unkure mu cari kugira ngo sobe kugaburirwa nawe kubw'ijambo ryawe umfate undeke nguruke ubime mana yizigirwa uri hano wishyure rino sengesho riva ku mutima ndasengera abariko barapfa ubitange ubafashe data ku bw'iciro cyawe o mana amen.